Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Hejuru TV ni imboneshakure ibashikiriza amakuru habavugwa mu bisata bitandukanye harimwo agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ngingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, ibikorwa mu kinyegero kenshi dutoza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino, hamwe n'ayandi menshi tuba twabatunganirije biba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. N'umwanya rero twabateguriye ibihejeje gutangazwa na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwiwe, ni kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba ku itariki ya 24 ukwezi kw'icenda 2024. Turi kuwa kabiri aho uri hose turaguhaye ikaze. Pacifique Ninahazwe yatanguye iyo nkuru yiwe yandika agira ati: imyaka 3 irarumanye nyuma y'igandagurwa rya Diane Ndayiragije, umutambukanyi wa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Ku mugoroba wa 23 ukwezi kw'icenda 2021 niho umukenyezi wa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye yagandaguwe ku rugo rwabo mu Kamenge. Diane Ndayiragije yaratewe grenade aho yari mu gikoni ari kumwe n'umukozi yitwa Cecile. Hari amakuru menshi yerekana ko Aron Ndayishimiye ashobora kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi wiwe nk'uko Pacifique Ninahazwe yabitangaje. Ibyo bifatira ku mubano mubi wari hagati ya Aron na Diane. Ku majambo Ndayiragije yasigiye abagenzi n'abaryango akababwira ko ashobora kwicwa n'umugabo wiwe ku rukurikirane rw'ibyabaye byose ku munsi w'urupfu rwa Diane Ndayiragije. Amasoko y'iyo nkuru rero akemeza kandi ko Diane Ndayiragije yoba yiciwe ku bitaro by'abasirikare hôpital militaire avuye muri bloc opératoire. Imyaka 3 iraheze atamatoza akozwe ku igandagurwa rya Diane Ndayiragije n'umukozi we Cecile. Ikibabaje kurusha ni ingene Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye bandanije kuvugwa mu babi menshi cyane ariko akaguma ari intakorwako. Muri aya makuru rero tukaba twabateguriye ibitangajwe na Pacifique Ninahazwe, havuga ko uwe ubwiwe yoba yarikoreye amatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije, umutambukanyi wa Aron Ndayishimiye. Ubu rero arongoye ingabo z'u Burundi ziri muri Giribaondese. Tugiye rero kubigarukako, turaza kubageza ko ibyabaye nk'urukurikirane rwa 23 Nyakanga 2021 mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Turaza kubagezaho kandi byinshi kubirabana n'umubano wa Aron Ndayishimiye na Diane Ndayiragije uko bari wifashe nabi. Ariko kandi Pacifique Ninahazwe akaba yanavuze mw'idonido ku matohoza yarakoze ku rupfu rwa Diane Ndayiragije ndetse Aron Ndayishimiye n'ibiriko biramuvugwa ko muri iyi minsi, navyo tukaba tugiye kubigarukako byose ni mu kanya gatoye mu buryo bw'idonido. Sizo nkuru gusa twabateguriye, ahubwo hari n'iyindi tuza kubageza ko inyuma yaho ntuze gucikwa. Cyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezako. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, turabahaye ikaze. Se ninde yoba yarishe Diane Ndayiragije, umukenyezi wa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye? Umwaka uraheze atamatohoza akozwe. Ku mugoroba wa 23 Nyakanga 2021 muri quartier Mirango ya zone Kamenge haraturitse grenade mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Muri kino gihe rero akaba arongoye kamu. Iyo grenade rero yarakomerekeje bikomeye umukenyezi wa Aron Ndayishimiye yitwa Diane Ndayiragije be n'umuyaya wiwe yitwa Cecile. Nyuma y'akanya gato baraheza baracikanira ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Umwaka rero uraheze atamatohoza nyezina akozwe. Uko ni nako byari byatangajwe na Pacifique Ninahazwe mu mwaka w'2022. Gusa rero akaba yasiguye urukurikirane rw'uwa 23 Nyakanga 2021 mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Muti byari byifashe gute? Imbere gato y'isa 9 z'umurango ni umupfasoni Diane Ndayiragije yaronke telefone y'umugabo we amumenyesha ko
rungikiye imodoka imutahana imukuye aho yakorera kuri centre de santé Muyange yo muri komine Bubanza. Diane Ndayiragije akivyumva umutima urasimba kubera umugabo atari asanzwe amutora ku kazi kandi yari asanzwe yikeka ko ashobora kumugirira nabi. Abo twavuganye mu bo bakorana kuri iryo vuriro bavuze ko Diane Ndayiragije yaciye asaba amahera ku kazi yo kuriha ipikipiki imukurayo, nyuma niho ya modoka yashika abasirikare barungitswe na Liyetona Colonel Aaron Ndayishimiye baramurondera baramubura, batangura kwinjira mu vyumba vyose barabura. Imodoka rero bivugwa ko yagumye imurindiriye gushika burira. Hafi isaha 12 z'umugoroba niho Diane Ndayiragije yashika ku rugo rwiwe mu Mirango. Hari utwo rero yari yaciyemwo, hageze muhira asangaho umugabo niwe yamubwira ko yifuza ko amucumbira umutsima w'ingano. Diane asaba umukozi yitwa Cecile ko yomushira amazi ku ziko. Uwo mugoroba rero hari umushitsi w'umukenyezi yari yabagendeye, Aaron Ndayishimiye aba ari we amuherekeza. Diane aja mu gikoni, bana nabo baca basanga nyina mu gikoni. Aaron Ndayishimiye avuye guherekeza wa mushitsi yashitse akankamira abana ngo ntibave mu gikoni, abaza impamvu bataraja koga nk'uko vyavuye mu begereye uwo muryango. Agakobwa gakuru rero karabajije se ko watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gufungura, none harageze gufungura. Ka kana rero gaca karaja mu bwogero canke dushe, n'uduhungu tubiri dutoya rero tuja mu nzu. Ako kanya Aaron Ndayishimiye nawe avaho mu gikoni atera aja ahari icumba ciwe. Bivuga ko kuva aho mu gikoni uja ku cumba ciwe yaca ahantu hari agakoridoro, akihavuye rero niho grenade yaca iturika komereza Cecile mu maso, Diane nawe mu mugongo. Abakomeretse rero bajanwe ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge, hari naho bacikaniye. Begereye umuryango bakavuga ko imbere yo gucikana Diane Ndayiragije yahamagaye incuro zine umugabo amubwira ati Aaron ivyo unkoreye Imana izobikwishuye. Umubano wa Aaron Ndayishimiye na Diane Ndayiragije wari wifashe nabi. Nkuko rero abegereye umuryango wa Aaron Ndayishimiye bavuga ko hari haciye igihe umugabo abwiye umugore we ko atamwaka azomara, ariko vyari bigoye kwibaza ko yobivuga kuko ategura kubikora kubera butari ubwa mbere bishika. Muri 2016 mwe mu baryango ba Aaron yari yaramenyesheje ko umugabo ategura kuganagura umukenyezi we, ariko vyarahavuye biracureha. Aaron rero anasaba imbabazi mu muryango, aravuga ko yari amajambo y'ishavu gusa. Imisi 2 imbere yo kugandagurwa, Diane Ndayiragije yiriwe kwishengera aho yasengera Eglise Adventiste, agenda ata telefone atwaye, yiha gusenga umunsi wose. Bamwe mu bamwegereye yari yababwiye ko yumva adafise amahoro, yifuza kwiyegereza Imana akanasengera urugo rwiwe. Muziro bavuga ko Diane Ndayiragije yari umukenyezi aciye bugufi cane kandi w'umusenzi, yari afise n'amakuru menshi y'amabi umugabo atumwa gukora. Kanya kose yama ariko arasengera umugabo ngo ave mu bwicanyi yama ariko aravugwamwo. Aaron we yoba yaranababazwa n'ayo masengesho y'umukenyezi wiwe, baba bari bafise n'ibindi bapfa biva ku nyifato zitabereye z'umugabo. Pacifique Nazwe rero akavuga ko hari amatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije, kuko Diane Ndayiragije acitaba Imana igipolisi caratanga amatohoza. Mu mwanya wa mbere rero harahagaritswe ababanyi naba inyuma ya Aaron Ndayishimiye, ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza bukeye casanze bitoshoboka ko grenade iterwa ivuye inyuma, hanyuma ngigwa imbere y'igikoni nk'uko vyagenze. Ababanyi rero baciye barikurwa, ahandi grenade rero yashobora kuva hari ku ruhande rw'imbere y'inzu, aho naho rero hari kure y'igikoni kandi haguma inyifato y'abasirikare bacunga Aaron Ndayishimiye. Aho hantu rero igipolisi casanze bitashoboka na gatoya ko hari umuntu yohatera grenade, bahacunze rero ntibamubone. Igipolisi rero carasavye ko abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa, ariko Aaron Ndayishimiye yaravyanze. Ahasigaye grenade yoshobora kuzanana ni muri ya koridoro ijana mu cumba kwa Aaron Ndayishimiye. Aho naho rero uwariyo yari umunyarudende, yari Liyetona Colonel Aaron Ndayishimiye. Igipolisi nta n'umwe cabaye kigikurikirana. Umwaka rero ukaba ibaye 3 ngahaniwe iganaguro rya Diane Ndayiragije na Cecile, nta n'ugukurikiranwa ariho. Pacifique Nazwe rero agasozera avuga ko
Aroni Ndayishimiye yavugwa mu mabi menshi cane kuko ngo nta n'uwo ashobora kudondora amabi Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye amaze kuvugwamwo cane mu gihe yari arongoye batayo y'amajana 212 yakorera mu Rukoko. Mu kiringo ciwe rero haravugwa ihohoterwa rikomeye ry'abanyagihugu, abakenyezi rero bahagarikwa bagakubitwa biteye isoni, ikandagurwa ry'abantu, ihohoterwa ry'abanywanyi ba CNL. Ngo nubibuka cane Neri Ngomirakiza, umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi, yahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya Aroni Ndayishimiye kuwa 19 Mukakaro 2021 kw'ibarabara rya Bujumbura Gatumba. Ubwo nta gakuru ka Elia Ngomirakiza, Aroni Ndayishimiye rero aho gukurikiranwa yahawe kurongora ikambi ikomeye kurusha iyo benshi bita Kamo. Igitangaza benshi ni ingene Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye yahoze arwana muri Parpehutu FNL ariko akarangwa no gutoteza bidasanzwe abo bahoranye ku rugamba ubu bari muri CNL. Diane Ndayiragije yari yavutse mu 1985 ku mutumba wa Nini muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Yari yize amashuri y'ubuvuzi, yubakanye n'uwo musirikare Aroni Ndayishimiye, bavyarana abana 4 ariko umukuru yari yitavye Imana. Bamwegereye bavuga ko Diane yagandaguwe y'ubugenzi inda y'ukwezi kumwe, yishwe rero inyuma y'imyaka 11 yubakanye na Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye. Abamuzi bose bakavuga ko yari umukenyezi w'intungane, atuje rwose, yubaha Imana kandi yubaha cane umugabo wiwe. Aroni yoba yarobahutse kwipfakaza, usesa amaraso ntawe agira ku mutwe, ariko nta vyemezo bihari. Pacifique Nazwe yavuga ko afise ko ari we yiciye umugore, naho inyifato ziwe zo kuwa 23 Nyakanga 2021 zituma umuntu yibaza vyinshi. Ngo n'amatohoza rero ngarakenewe rwose hano hantu. Imana ihe uruhukiro bwiza uyu umuvyeyi ari we Diane Ndayiragije. Nivyo rero biri mu matohoza canke mu nkuru Pacifique Nazwe ahejeje gushira ahabona ku rubuga rwiwe rwitwa Pacifique Nazwe rwa Facebook, rukurikirwa n'abantu benshi cane. Abantu benshi cane rero bikaba bisubiye tuma imitima yabo idatuza ndetse no mubabaro n'agahinda kagaragaramwo bivanye n'iyo nkuru yari yibukije abarundi bose. Imyaka 3 rero iraheze Aroni Ndayishimiye umutambukanyi wiwe yitavye Imana. Tuhereze kuri aka gakuru kanditswe n'ikinyamakuru Iris News. Uburundi na Belize ubu birafitaniye imigenderanire. Hatanguzwa icese imigenderanire hagati y'Uburundi n'igihugu ca Belize cyo ku mugabane wa Amerika. Ayo masezerano yatewe ku mukono n'umushikiranganje Robert Shingiro ku ruhande rw'Uburundi hamwe na mugenzi we mu vyajejwe ari imigenderanire ya Belize n'ibindi bihugu Francis William Fonseca. Belize ni igihugu co muri Amerika yo hagati gihanuriwe na Mexique mu buraruko, Honduras mu bumanuko, Guatemala mu burengero no mu bumanuko hamwe n'ibahari ya Caraïbe mu buseruko. Belize ikaba twarwa n'umwami w'Ubwongereza, ikaba ifise n'ibirometero kwadarati 22,022 n'amajana 966 n'abanyagihugu 397 ku mugwa mukuru wacu ukaba ari Belmopan. Mu gisata c'ubutunzi, urwego rw'umwimbu rusange PIB ukoresha mu kugereranya ubutunzi bw'igihugu, Belize rero iza ku kibanza c'73 inyuma y'Uburundi bwo bubarizwa mu kibanza c'58 ku rutonde rw'ibanki y'isi yose. Ico gihugu wari ukizi? Gira ico ushikiriza muri commentaire. Turakengurukiye mwese mudahwema kudukurikira, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuzobageza ko mu masaha ari imbere kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire. Gusa niba utari wafyonda kuri subscribe canke s'abone ufyondeko kugira ngo ushobore amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere.